Amahoro cane, meze neza. Nyuma yaho nabasavye ubufasha, ukamfasha kandi byaragenze neza, ngomba nze nshime vy'imfatakibanza, aho namaze kubona ba bantu barabonye yuko bafise umukozi. Ego ku munsi wa gatandatu barashoboye kuca bandungikira umushahara mu mezi atatu amaze mudamu, barampaye umushahara w'ukwezi, hanyuma kuwa muca ndababaza igituma boduha umushahara w'ukwezi kumwe, umunsi w'ejo baranyongera uwundi w'ukwezi, bacambwira ngo ndindire uwundi mushahara ukurikira. Ivyo ndabishimira mwebwe mujejwe gufasha no gufasha abantu bari mu mahanga badashoboye kubona ingene bofashwa, bokwifasha bo ariko bofashwa n'ababo kumva z'ukungene mu bihe babayemwo, abari mu bihe batokwishoboza. Rero ndabishima, ego nkagoma ndabashimire neza vy'imvamutima, ndanabasaba yuko ivyo munkoreye mushishikare mubikorera abandi, kandi banashima ndashishikara ndabasaba mushishikare mumfasha kugira aronswe telefone kugira azoyage n'umuryango muvyo dukora tuyaga n'umuryango, n'integuro za porogaramu zo kuja guhiga uburyo yabuze kugira tuce dutegura ukungene twotegura ubuzima bw'umuryango. Nuko mugira ibihe vyiza. Ku bantu bankurikira kuri runo rubuga muri iyi minsi, nari nababwiye ko hariho ikibazo c'uyu Irankunda Francine yari amaze amezi 3 atarahembwa. Umugabo wiwe yariko aratabaza asaba ko bomuhemba kuko ofisi yamurungitse mu Burundi yarase kumufasha ngo ugende mu caje nyene ngo mwaciye. Hanyuma ivyo babimubwiye agiyeyo ndamurungitseyo kubera ko bari basi guhemba uwo mudame wiwe. Ico nakoze nakubise amagendera, nabakora amagendera ndonka inimero za bose wiwe. Naramuhamagaye directement, turavugana ngira Imana nsanga arumva neza icongereza, mu Carabu twumvikanye, mu Congereza turumvikana neza cane, ukuri twarahuje. Aca nyimira ko agiye kumuha amafaranga yiwe yose. Kiro ni ikintu nishimira ko kubona bamaze kumuha amafaranga y'amezi 2, yari amaze amezi 3 bataramuha amahera. Reka ndabumvishe mu minsi yaheze ukuntu hano haruguru ukuntu kugira mwibuke inkuru ukuntu yari imeze hano haruguru, aho ukuntu twavuganye mu by'ukuri yiheguye cane, nawe ntiyabona iyo bija, mugabo n'ukuri Imana ishimwe ko gusa afise umubose mwiza. Ikintu asavye mugabo ni ikintu cya telefone. Bose we yarambwiye ko adashaka ko atunga telefone, kandi ibi ico naguhanura nuko tutari kumwe ku murongo, telefone woyireka kuko icingenzi nuko wamuhemba umushahara akawukurungikira. Nzongera musabe rimwe mu ndwi baze barayimuha, canke mu ndwi rimwe canke kabiri, ko atabindi bibazo afise. Hanyuma mwihangane, sikizima umushahara uboneka. Aba bose ntibameze ico kimwe, hariho abagorana, abavyemera n'abavyanka ko abakozi batunga amatelefone. Uwo vyanka rero akabakorohereza mu bindi kubera ko utomukorera. Mundindire gato. Inshuti zanje, bano bantu baragoye, bano bantu barungika abantu b'ibihugu vy'Abarabu baragoye cane. Jewe uyu yari yansavye ko no contacta bose. Hano nshubiye inyuma gato y'abana bumvise ukuntu yariko aranyibutsa, inyuma yo kunyibutsa ngo ngende ku contacta bose wiwe, naramukontakise umugabo nawe ndamutuma kuza kuvuga hariya kuri iriya agence yamurungitse kugira nayo ngo dushire inguvu hamwe, mbaze nawe babaze.
ishiramisha cucu nuko agence imurungitse itigeze ifashe ikintu na kimwe umwana ashaka reka muvyumvize nyine bamubariye mwiriwe amahoro, mwiriwe neza. ariko aranyibutsa Mwari mwavuze ko ndabibutsa no munsi nshobore kumbwira ngo menye numve ibyo muba mwayaze na bosi w'uyu mudamu wanje. Nshimye kubibutsa kubwira message mu y'indonse. hano rero ariko Mwiriwe aranyibutsa amahoro, hano ariko aranyibutsa kandi eh, yaciye ananyishura ku kijanye n'ico namutumye cyo kuja kubaza hariya kuri agence yanyishuye ngo kandi naho mwari mwambwiye ko nshobora kuja, sinagiye nsanga bafatiriwe ntibakotse, nca ndatelefona cyangwa banyishuye bambwiye ngo aho waciye bandanya aho nyene, kuko twebwe ibyo twari twakubwiye n'ibijya bari kurindira tuba mu mazi ahese nta n'ibindi, cyangwa ati none nta bundi bufasha mu gukora nabi bandanya aho waciye nihajya nyine, iryo jambo nishyuwe nta n'ibindi, nta n'umwanya baciye banamupira. bino rero nubwo babikora Imana irafasha hanyuma imishahara igasohoka canke ingorane zigahera nubwo base kumufasha ariko murumva ko yabuze amafaranga bino byose twe tubishimira Imana kuko natwe nta nguvu z'ikirenga dukoresha usibye ko dushikira umuntu twamuhamagara tukamuganiriza bitagenze neza tukitura ahandi hantu. Bantu murungika abakozi nze murabitaho kuko n'abantu si ibikoko. Birambabaza kweli. Inyuma rero y'igihe tuvuganye ubwa mbere mu nkuru ya mbere mwarayibonye ngaho ku kazi k'uwo mukenyezi Francine bari basavye konte yindi kubera yuko ikonte bavuga ko yase gushaka amafaranga. Hano mu mwaka audio nakimbere y'ivyo nabumvishije yariko arambwira batwumve hano Nuko yariko aransaba nanje nagomba ndabasabe uko mwamfashije gusatira ubushize. Rekomanda yibutse yuko uyu atari bwigera avugana n'umudamu wiwe kuva agerayo mu mezi yose. Hamangira inguvu kwanza babanza kuvugana ku kavideo mwarakabonye afise ubwoba cane ari kumwe na nyinabuja wiwe, ariko naciye ndamutelefona ndavuga ati murabona ko mu mutraumatiza ni byiza ko umushiraho gahunda yuko muvugana n'umuryango, ati bitabononeye akazi mubona bakavugana n'umuryango. Baramutiza telefone baravugana munyatije ku by'umushahara rero kandi iby'umushahara byatunganye no kuri Imana ishimwe. Na n'ubu nagomba ndabasaba igisabo mbandanye mumfasha mwandanye munansatira ikibazo canje n'umudamu. Ijya bari bandukiye bajya bambwira ngo umushahara ngo ko ntanuguruje yaranse ndababwira ko bohindura kuri wese niyo bampindura bake banyita borodera amahera birakunda mbwa ntigeze banyishyura, hanyuma ku munsi w'ejo nabo bace banyandikira mesaje umva yarababwiye ibyo bintu biranka je nanje shindikiye muri iki kibazo ndabibwirira kandi bose sharanyemera mugo gusa sinahaye siniwe ndamubwira yuko kubera ko bakeneye nyine abadame babo canke n'ubufasha baranagorana cane rimwe na rimwe, ariko je ndavyihanganira namuhaye nyinshi mu nyuma maze kubona ko ibintu byagenze neza. iri mu Congereza mesaje bace bandikira ivuga ngo the salary has been transferred again, please reach the bank. Mba yanze ko bavuze ati ngende kuraba cyangwa umushahara waranse mbwa ngize ndabishure ntibigera banyishyura n'ikintu na kimwe. Rero n'ababyeyi muje byo gufasha nashaka mumfashe kandi yego muzamutse neza Gira amahoro nawe. Umushahara we yawurose maze kureba umushahara w'amezi abiri neza yuko ubu ibintu bimeze neza kandi abantu mwadukurikiye mu mvahe no mu njahe
muribuka ndabaha akavideo ndabereka ariko aravuga ko ameze neza umudamu wiwe, sinzi ko nababacishiriza mu gatoya gusa kugira ngo mukabone, kumbura abantu mutari mwabikurikiranye muce mubimenya, muce mumenya ukuntu vyari bimeze. Igihe aduha kano kavideo twari twagize amakenga kuko vyagaragara yuko yoba ariko ategeka ivyo avuga, hano nibaza kumuca mumubona. hama je ntacyo bintwaye kweri, hama je nta fifise telefone nyene irabitse ndaho nyene numva ndashima. Hama jewe igituma ntavuze urumva kubera ata telefone nakoresha, niyo mpamvu rero naciye ntihangana nyene uko bikwiriye, ariko ntacyo bitwaye ofisi kubera vyaranse ca ndihangana. Kandi iyi nimero ntabwo ari iyiwanje, nimero si iyiwanje, ni iya mabuja, nimero si rwanje kweri. Yampaye telefone kugira ndabaramutse bazi ko mumerewe, ego. Hama ibibazo je ndabizi vraiment, ndabizi kungene bimeze, sinigeze ndavyibagirwa, ego. Hama ndabona amafoto kweri ni sawa, ndabona mwatagase, ibintu ni sawa, ego. Hama naje ndabakumbuye vraiment, si mu mwenyene, ndakumbuye bagenzi, nkumbuye umva mwese, sinumva mbe n'ukuntu nobivuga, ego ndabakumbuye vraiment. Hama nta mwanya mfise wo kuyaga namwe, mugabo ntacyo bitwaye, ndose umwanya turayaga nta ngorane, mugabo ndazi nta mwanya uhari wo kugira tuyage. Isaha yose ni nini ya nandi, rego uramenya ndi ku kazi, isaha ni nini, mugabo ntacyo bitwaye, ego. Bye. amahoro Ku bantu mutabikurikiye rero, neza ubwa mbere ama i- jewe i- mfise ikibazo iyi video ari inyuma ikibazo mfise ngo ndakibature mwe nk'abavyeyi. basinabizana, ivyo ni ivya mbere vyarenganye, ariko arasaba hano, ariko aradusaba ko twamufasha ubwa mbere, kuvuga ko ikibazo afise twokimufasha, kandi turakimufashije kandi bagenzi neza, arahebwe n'ibisigaye. Reka ndaguha ubutumwa rero bwana mushingantahe, mu bintu nabonye kuri uyu abakoresha w'uyu mugore wawe, umupfasoni wawe, ntibakunda kuba ku telefone. Kino kiganiro ndikoze tutari kumwe ku murongo, mugabo nibaza kukibona, ndaza kukiguha nawe, wiyaranje uzoze urahamagara madame wawe mu ndwi rimwe gusa, uzoze uhamagara mu ndwi rimwe gusa, canke nzoguha jewe porogaramu bazompa mu ndwi rimwe yonyene gusa, ntuzumuhamagare kenshi kubera barambwiye ko batabikunda, kandi nawe ngo umuhamagara kenshi, ntuzubisubire rero kuko bishobora kumuhungabanya, canke bikamuhungabaniriza akazi ku nimero yinabuja. Tuzomusaba telefone baze barayimuha rimwe mu ndwi canke kabiri, mugabo muvugane kandi bizogenda neza. Ubwoba bafise nubwo batabimbariye, banka ko atoroka kubera ko ngo hari abakozi benshi bamaze kubatorokerako, niyo mpamvu babonye ko bamwimye telefone ataho yoja, rero baracamwiga, kumbure bazoyimuha. Tuzogerageza dusabe twumve, twagize Imana bakaba baganira, tuzosaba twumve. Ndabashimiye kandi ko mushobora kuduha feedback mugatubwira ko babarungikiye umushahara w'amezi 2, kumbure n'ubundi no mu nyuma bizogenda neza. Reka nce nshimira rero kandi n'inshuti mudukurikira kuri runo rubuga, Daniel Mugisha. Ni byiza ko iyo batabaje utabagwa, icyo babwira cyo nuko twabuhinga dukoresha twebwe, oya ni kuyaga nyene, si n'akazi kacu, nuko gusa kumbure imitima y'abantu itameze kimwe, iyo umuntu atwituye tubona twoheba no kurya tukabanza kumufasha. Nongere sabe n'imbabazi abo noba ntibagufasha, kubera ko muri benshi no kuri mufise ibibazo. Umuntu bishitse ukaza ngaho kutwitura ukabona dutevye kwishura, ikintu ndagusaba ni kimwe gusa, ni gushishikara ukatwibutsa. Iyo ariho usanga ziri urgence ka emergency, turagerageza gufasha byihuta,
umwana yabonye nko kuri wa wundi yari yazimiye, umwe yari arungitswe kuri maktaba hanyuma ntiyaronka itike imugezayo, twaragize diligence kandi arashika n'ibindi. Ubonye dutevye ni ukabandanya, hama kwandika ntibikwiye, ni kurungika audio ubonye ntayisomye ugaca umpamagara. Burya mfise telefone zibiri ndabatera inkuru, iyi ni telefone y'umuryango mvugana ko n'abantu atari ya diligence yo gutabaza, ariko iyi ni iya mwebwe, ni ukuvuga ngo umpamagaye nca nitaba niba mw'ijoro mba nzi iti harabavye, uzi ko nk'umuntu naryamye umugongo mbyutse kubera ko hari uwariko aratabaza nca mbyuka. Rero hari niyo niba naryamye hariho ikintu usanga cihuta ugasanga ndashobora kukigira, kandi reka nshimire impande ziriko ziragerageza kudufasha, ababijejwe mu bisata bitandukanye, iyo tubituye tukabereka ibibazo no kuri bariko baragerageza kubikemura. Iyo tubituye sinda kubadondagura kumva uko bidakenewe, mugabo bo bariyumva, abantu twama tubwira ibibazo byanyu iyo habaye by'ubufasha mukeneye, gusubira mu Burundi canke gutabarizwa gukurwa mu bibazo murimwo. Hariho abantu bariko baratwitaba baratugamburukira rwose, vraiment tubibasavye tukabona ko siko vyahora, n'ibintu vyiza ntitwobora kubishima. Rero bo baca biyumva kumbure kubavuga ntibikenewe, ariko reka nshimire ndabashimira namwese mudukurikira ngaha n'abahitamo kudutumbera, murakoze. Nizere ko aho muri muguwe neza, n'abari mu bibazo mwihangane, ariko rero akantu bagira kuvuga, hariho n'abantu bagoye, hariho abantu umuntu amaze iminsi mbwira mpanura ibintu bibiri yaratse kubyumva, afise ingorane ntibamugaburira. Naravuganye n'ababosi biwe baramugaburira iminsi mikeya bacongera barabimwima, n'ubu ntibabimuha. Uyu munsi afise izindi ngorane kandi z'uko baretse kumugaburira, bakamwagiriza ko adakora cane ntavyo nomenye, mugabo inama namugiriye yarayazi kandi agomba kumutahana. Muze mwumva n'inama nabagiriye burya, kuko maze kubona vyinshi kuva muri 2018 ndiko ndaganira n'abari mu bihugu by'Abarabu, ndabafasha ibyo nshoboye dufashanya, maze kubona byinshi. Rero nikuze muragerageza kumva, ndabashimiye. Rero ukuri twe turiho kugira ngo mutugane, hama tubafashe ibyo dushoboye, ariko ibyo dushoboye, iyo tudashoboye turababwira ukuri ko tubishoboye. Yego, mugire ibihe vyiza.